Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu ari nayo yanyu Umuhuza TV. Uyu mwatugiye kubageza amakuru agezweko muri aka kanya, tukaba turi kw'igenekerezo ya 12 Ruheshi umwaka w'ibihumbi 2023. Namakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bigiye bitandukanye, cane kuri ya ngingo yafashwe ni banki nkuru y'igihugu BRB ariko ihagarikiwe n'umukuru w'igihugu nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye yo guhindura amanoti 10,000 ndetse n'inote z'ibihumbi 5. Ni vyinshi tuza kugaruka ko murano makuru, aho tuza kubabwira imyidogo iri mu banyagihugu. Hari umurwi wa mbere w'abanyagihugu bo bidogera ko bafise inoti za kera ataco ashobora kugura muri kino gihe, akaba ari imyidogo yo mu murwi wa kabiri hajanye n'ingena amanoti mashasha ataboneka hatari make mu gihugu, kuko ngo hari bamwe bari kuja kuyahinduza mu microfinance, posita ndetse na Copec, nabo bakavuga ko batari baronka inote zishasha. Hari umurwi wa gatatu nawo ugaragaza imyidogo iri mu mabanki agiye atandukanye. Imyidogo nayo ijanye n'itegeko ribuza kubikuza amafaranga arenga 300 ku munsi, nayo tukaza kwigaruka ko murano makuru ku buryo burambuye. Nako kandi tuza kubabwira ibiriko biratangazwa n'abanyagihugu bagiye batandukanye, yoba abo mu ntara ya Cibitoke, mu Kamenge, mu gisagara ca Bujumbura, Ingozi ndetse n'ahandi hose hagiye hatandukanye nga mu gihugu c'u Burundi. Nivyo tugiye kugaruka ko rero murano makuru, aho tugiye kugaruka nyene kuri ibiriko bitangazwa n'abanyagihugu batandukanye ndetse n'imyidogo yabo. Fyonda sabone canke subscribe kuri hotel wa Fyonda ko kugira ngo utoja ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza uri mu bambere. N'Umuhuza TV nkwaye kaze murano makuru. Imyidogo ni myinshi mu banyagihugu. Twari turonse imyidogo y'abanyagihugu benshi ijanye n'ingene ingingo yo guhindura amanote y'ibihumbi 10 z'amafaranga y'amarundi ndetse n'ibihumbi 5 vy'amafaranga y'amarundi iriko irashirwa mu ngiro. Umurwi wa mbere w'abanyagihugu bidogera ingene ufise inote za kera ataco ashobora kugura muri kino gihe, bavuga ko abadandaza batemera kuzakira. Abanyagihugu ntibatahura impamvu zitakirwa kandi igihe ntarengwa catanzwe c'igenekerezo y'17 Ruheshi umwaka w'ibihumbi 2023 kitaragera. Imyidogo ya kabiri ni ijanye n'ingene amanote mashasha ataboneka ahatari hake mu gihugu. Umwe mu bagize ico batangaza yavuze ko muri microfinance, posita na Copec bimwegereye bose bavuga ko batarakubita ijisho izo note zishasha. Bakaba basaba ko banki nkuru y'igihugu yo kwihutisha kuzikwiragiza, mbere ko n'umukuru w'igihugu nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye yari yavuze ko bazohereza n'abakozi banki nkuru y'igihugu bajanye amanote mu ntara zigiye zitandukanye, aho abenegihugu badashobora kwishikira ku mabanki. Imyidogo ya gatatu ni yerekeye imirongo iboneka mu mabanki. Abanyagihugu bavuga ko batakaza umwanya munini cane mu mabanki, akaba ari n'uwatangaze ko yatonze mu gatondo akaza gushikirwa isaha 9. Hari n'abandi bavuga ko ari itegeko rijanye no kubikuza amafaranga arenga 300 ku munsi. Iyi navyo bakaba bavyidogera, bakavuga ko iyo ngingo ibatesha umwanya rwose kandi ngo ibondonera ivyo bariko barakora, cane nk'iyo umuntu akeneye vyihuta amafaranga asumba ngaho. Ngo ntibatahura rero ngingene umuntu bamubuza gutora amafaranga yiwe. Ababijejwe na cane muri BRB ngo boraba ko batoza ababijejwe na cane mu banki nkuru y'igihugu ngo baraba ko batoza baragerageza gutora inyishu y'ivyo bibazo biguma bigaruka. Hari abagize ico batangaza nanone muri aka gatondo, nk'umunyagihugu wo mu ntara ya Cibitoke yagize ati: ndabahaye mwaramutse namwiriwe bivanye naho muherereye. Je ndi umunyagihugu wo mu ntara ya Cibitoke, jewe ivyo ndiko ndabona ku bijanye n'ikugwa ry'amahera yahahora, no kuvuga ubu ntaho uyajana kuyasumisha ngo bayakire. Nanje nkibaza none ko ikiringo cyo kwihagarika kitaragera, wumva umunyagihugu muto acaba uwane agiye gusuma bakayamutera ngo raba
mutuvugire kuko ijwi ryanyu rigera kure kandi na buramatari bagira ico bafasha mu guhimiriza abadandaza kuko nayo mahera mashasha ntaboneka n'ubu ngo ndabitangaje ntaho ujana arya mahera bayakire ngo muzoba mukoze kandi ntimushire ahabona amazina yanje. Uyundi munyagihugu wo mu Kamenge nawe ati mwaramutse neza, jewe hariho ibintu mbona bikantangaza. Ubu baratubwira tuvunjisha amahera ariko aho ugiye bakakubwira ko ayo mahera batarigera bayakubita ijisho. Hamwe mu badandaza banse gusubira kudandaza mu gihe uje kugura ikintu utazanye amahera mashasha nayo ataha umuntu ayakura. Ngo nukuri birababaje kugeza ubu ntawe uzi uko bigiye kugenda muri iyi minsi. Jewe ni video bwanje kuri Muteki Kamenge bambwiye ko ayo mashasha atayo barabona kandi ugiye utora amahera kuri konte bakubwira ko utora menshi atayo bafise. Nagiye aho bitwa kwa Munyarwanda ntusuma udafise mashasha ngo ntivyoroshe. Jewe nari natwaye amahera ngo bamvunjire kubera ko nzoja mu rugendo rwa ruguru muri iyi ndwi, nayabuza nahisemwo kuyasubirana inyuma kubanza kuyashira kuri konte naje yemanga ni make. Vyongeye pe bagusaba kuyabitsa hama ukazoyakurako mu nyuma baguha ayo bafise mato mato ngo nimusemerere murabe ko ubu twumva kuko biratugoye cane. Undi nawe wo mu gisagara ca Bujumbura ati jewe sindavyemera ko yahinduwe, ibaze je nkorera mu gisagara hagati impande ya village market mugabo sindigera nkora ku noti nshasha kandi ninjiza amahera ku munsi. None ivyo bizoherera he? Ugiye mu mabanki mato mato ngo ntayo bafize, ugiye muri BCB nayo na BRB umurongo wasanga bwira utarashikirwa, nico gituma ntavyemera ko yahinduwe. Umwe wo mu gisagara ca Ngozi nawe yashikirije agira ati mwotubariza iki kibazo c'amafaranga yahinduwe bagatanga iminsi 10 gusa ariko ntibaduhindurire. Ubu no gusuma vyanse ntibayakira ngo bunyene mvuye muri BRB Ngozi bambwiye ko atayo bafise ngo tuje kuyandi mabanki ngo nibisiguritse uyaburiye kuri banki nkuru. Ubu nusuma ntibayakira. Ngivyo rero ibiriko biratangazwa n'abanyagihugu bagiye batandukanye cane kuri ingingo yo yarafashwe ni banki nkuru y'igihugu BRB yo guhindura inoti z'ibihumbi 10 ndetse n'izibihumbi 5 vy'amafaranga y'amarundi, kandi bakaba baratanze ikiringo c'imisi 10 co kuba abanyagihugu bamaze kuyahinduza. Bityo rero bakabona ko hakirimwo vyinshi bidasiguritse ingene ubona umuntu afise amahera ariko akabura ico ayamaza, kuko naho bari kuja kuyasumisha nabo batari kuyemera. Mu yandi makuru kandi mu Kayogoro urusasuma rufatiye ku migambwe ngo ruteye amakenga. Abanywanyi b'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko bafise ubwoba ko ibara rishobora kugwa inyuma ya rusasuma rwatanguye kwa gatatu w'igenekerezo y'indwi rusama ku mitumba yose ya komine Kayogoro mu ntara ya Makamba mu bumanuko bw'u Burundi. Urwo rusasuma rw'abanyagihugu ngo rufatiye ku migambwe barimo rukorwa n'abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rwa CNDD FDD Imbonerakure. Kubw'amasoko muri komine Kayogoro urwo rusasuma rwatanguye kuri uyu wa gatatu n'uwa ndwi ruheshi ku mitumba yose igize iyo komine. Harurwa abayoboke ba CNDD FDD n'abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi ku gitsina no ku myaka. Ayo masoko nyene atomora ko Imbonerakure zikora urwo rusasuma zica ku nzu ku bucimbiri bwose imitumba n'amazone. Amasoko mu Mbonerakure ngo ziriko zikora urwo rusasuma rukaba rufise intumbero yo gutera ubwoba abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD kugira ntibubahuke kuvuga ngo begamiye mu vya politike. Ivyo bizodufasha kwiba amatora yimirije, akaba ariko vyemezwa na bamwe mu bagize ico batangaza. Ati ivyo bizodufasha gusigura ko atabanywanyi b'umugambwe utavuga rumwe n'uri ku butegetsi bari ku mitumba itandukanye, kuko rero abatavuga rumwe n'ubutegetsi ata burenganzira bwo kuburana bafise. Ariko ngo umwe muri izo Mbonerakure naho nyene atashatse ko amazina yiwe amenyekana yashikirije batavuga rumwe n'ubutegetsi abanywanyi bavuga ko babayeho mu bwoba
kuko kubwo bo ivyo ngo birashobora kuvyara ubwicanyi bw'abanywanyi b'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi. Bakaba basaba abategetsi b'igihugu guhagarika urwo rusasuma mu maguru masha mu ntwaro no mu buserukizi bw'umugambwe uri ku butegetsi muri ako karere, nabo bakaba batarashoboye gutorwa kuri telefone yabo kugira ngo bishure kuri ivyo bibazo. Ndagukengurukiye rero bahitubanye muri ano makuru yaragizwe ko muri kano kanya vyonda subscribe canke s'abone kuri hoteli wafite ndako kugira ngo tujucikanwa n'ivyo dushikiriza. Sangiza kandi ano makuru bagenzi bawe aho baba baherereye hose kugira ngo nabo tuje bacikanwa n'abiko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze imbezi igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. Aya n'ayandi ni vyinshi twabateguriye kuri uno munsi, ntimuze gucikwa. Imana ibahezagire.